kandi aya mazi bisa nkaca mbujya munsi y'urugi wanyu nivyo nabonye aya mazi aca munsi y'inzu naravye amazi nta kamara afise kandi maze kubona amazi atakamara afise twari dusanzwe dufise ubukene bw'umuyagankuba canipfuza gukemura ico kibazo c'umuyagankuba ndabikuye mwaya amazi asanzwe ahari atakamara afise. Wow. Wumva ngo amabarazi ya uzanyemanga zaheze ntaho nzi. Sinda yo nta munsi n'umwe urigera ubona baraje. Nta munsi n'umwe abantu ntaho nzi. None wowe cumenya gute ko yubakwa gutyo? Imbere rero kugira byasubiye kugenda. Jewe nsanzwe n'umufundi. Ano kuvuga imihana yose iri ngaho irafise umuyagankuba. Irafise umuyagankuba. Ahubwo ndabona n'insinga zijayo. Turanawukoresha. Ahubwo none ko ngambona hariho za canal prise. Turanawukoresha inyuma. Wow. Wow. Donc aha kuba ariko dukurikirana wabire yuko turi ku birometero bigira biri hafi 10 cyangwa ibishi bikaba binarenga tuvuye ku ikaburimbo. Yo! Eka vyerekana neza iyo bija iyo birengera. Aha, ndakeka izi nsinga nawe ko dukurikira barazibona. Zimurikishe neza zibone. Aha. Murabe neza mukurikire bagenzi bacu murabe iyo zizanana. Buke buke zica ku rujye muhana. Ndakeka no barazibona. Uno munsi waramutse wumvise inkuru ziwanze. Byabaye ngombwa ko no guhamagara nkwereke igikorwa aho natanguriye naho ngezeze kugira ngo nawe irizwi urinsirire wa wundi muntu yipfuza kumfasha. Okay. Je nashaka mvugishe kumure umukuru w'umutumba nawe twumve uko abibona avize umujene umuduwe nka wewe. None rero banyakubahwa twagoma irizwi giwe muri sikane imbere. None mutama Adronisi uyu mujene yakoze mubona. Murazi ko atamanga yagiyemo, murazi ko atabisagara yagiyemo, n'amashuri numvise avuga ko nafise makeya. Abaza nico cipfuzo ciwe. Ko nimiyumvire ati none burya amafaranga twashiramo kweri. Nta makinga mwagize kwivye atazobishobora ahubwo. Nta makinga mari twagize kuko twari dusanzwe tuza ari umuntu asangwa amenye ibintu by'ivyuma. Asangwa ari umufundi gusa ubona uri kwategura umugambi waswa gukunda cyangwa ukanka. Mugabo ni waswa kuyigura wisigaye muri gapfa. Okay. Dukora cyane ugira dutera imbere. Tugire ejo heza ubwacu n'imiryango yacu. Ariko ejo heza ntiyashoboka tudafise amagara meza uyu munsi. Nico gituma ivuriro ikizere c'ubuzima rihari ngo rifasha abantu bose bafise ibibazo by'ingwara zitandukanye rikoresheje imiti kama 100%. Rifasha abafise ibibazo by'ingwara z'imitsi, ingwara y'igisukari, kutarangura neza amabanga yabubatse, kuvyibuha cyane canke kutavyibuha, infection, asima, estoma, ishano n'ibindi. Ikizere c'ubuzima dukoresha imiti kama naturelle 100%. Adresse yaho dukorera ni mu gisagara ca Bujumbura kuri Boulevard de l'Iprona, Galerie du Boulevard numéro 5. Numéro dutorako ni 67 812 388 canke 69 212 832. Amagara nico cambere cyo kwitaho aramigwa na mego. Bagenzi ndabifuriza amahoro y'Imana n'abantu amagara meza n'amafaranga niwa muhungu wanyu omdishaje. Navuye Bujumbura ndahaguruka ndaza fata urugendo rungeza mu ntara ya Rumonge. Shitse mu Rumonge nafashe urugendo rw'ibirometero 13 mvuye ku ikaburimbo ndaduga mu mitumba hano kure cyane habaho ku buryo ni moto kwashika bigoye. Ariko nahise cyanzanye iki cyanzanye nico tugiye gusangira umujene w'imyaka itari myinshi cyane mbo yacyari imyaka mike kame no mujene akiri muto mugabo ku kintu yakoze atabitewe n'amashure atabitewe n'iki mu mitumbi wabo mu bitoke mu bigazi aho baba yashize umuyagankuba akoresheje amazi aca munsi y'urugo iwabo. Bagenzi reka dusangire bino bintu, let's go. Okay, yes. Agaciro media tubaramutse cyane tubaye ikaze ni omdishanyuma. Ndabifuriza amahoro y'Imana n'abantu amagara meza n'amafaranga. Ni navyo nipfurije. Monsieur Irakoze Emile umuhinga w'umujene. Emile umeze neza? Yego, ndashima kabisa. Jewe ndakwifuriza abantu amahoro y'Imana n'abantu hagaca yongera kamagara meza n'amafaranga. Nawe ndabikwifurije Emile. Turabipfurije nawe. Okay. Emile twarabonye inkuru yawe kuri umuhinga
muri ibi bintu bijanye no gukora umuyagankuba. Ariko rero twashaka gato twidondore Emile ninde kugira tuje mu idonido. Sawa mugize neza turamutse bariko baratwumviriza mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho baherereye. Izina nitwa Yakoze Emile sanzwe mba mu gatsimbiri kiyagayaga. Umusozi ni Murenge, komine ni Burambi, ni mu ntara ya Rumonge. Okay. Iyi komine yitwa Burambi. Burambi, komine ya Burambi. Okay. Yeah. Emile rero inyuma yuko tumaze kumenya ko ngo nyuma yo kubona Emile iwanyu hatagira umuyaga nkuba kandi wipfuza wace wumva wo binyishu mu kibano. Umba tumaze kuba tubonye ko dusanzwe tuba ahantu hatabona kandi mukaba muzi ko namwe umuyaga nkuba ari kirumara mu buzima. Musanzwe dutunze amatelefone ya amatelefone ajyumuriro ku munsi ku mwanya rero nacyo cyasoboye gutuma hamwe n'ibyo bibazo n'ibindi kosobora kwitunganiriza umuyaga nkuba mu nguvu zacu, kwitunganiriza umuyaga nkuba uvuye mu bwenge bwacu kugira ngo natwe dusobore kwiteza imbere. None Emile inyuma yuko wewe nkuko bitubwiye ngo abonye amazi aca munsi y'urugi wanyu ataca ari karamara kandi ubona we yavyaza umusaruro. Reka rero je shaka kubanza kumenya Emile eske yarize iby'umuyaga nkuba? Sava jewe Emile zefise amashure 9. Hajya na imanite mu mazi. Amafise amashure 9 uri gitangaza wa muhungu kuri paruwase kiyagayaga. Hanyuma maze kubona yuko ngiye kwimiyo domaine yo gukora umuyaga nkuba niyo naciye niyumvira ukungene nanze noza ndarahura ubwenge ku marezo sosio. Hanyuma maze kuba mpaye rondera iyo nkuru kuri rezo sosio niho twaza dugutana no mu tipa aba muri Burkina Faso asarasobora kumbwira neza na neza ukungene umuyaga nkuba ukumeze nuko usobora gukoreshwa. Hanyuma ahanini kiba ico twinziramo cyane cyari ukungene uko usobora kuwubaka. Hanyuma rero ukungene uwubaka naho nyene twiga ibyo kuwestara wamaze kuboneka. Nanze nari nsanzwe mfise impano no gusika nuba tarasobora kumenya byari nkibanga muri jewe ukungene nanze nzosobora kuwitunganiriza bakwicizo. Okay. Rero maze kuba nkurikiranyije inyigisho z'umuyaga nkuba bitubamwe uko nagiye muri mu mponzo namonza imyaka 2 muga nanze ndavuga nti asaba reka nanze ndihe mbere wanasima ndonke icemezo ndonke certificate nanze sobore nanze kuzigisa abandi n'ibyaba ngombwa ndose uburyo bwo kubiga. None Emile uvuze uwo munyaburkina Faso mwahuriye kuri social media ntabwo mwigize muhura amasomo yandi? Twahuye kuri rezo sosio. Hanyuma turaganira nubwo tutasobora kuganira ibyo duhuriyeko burya aba artiste hari ukuntu basobora kuganira twese cyakuntu mwebwe muraganira mu ndimi ugasanga indimi zose mwazi tayimwe mu bintu. Nkuko zenda sobora kwereka akantu nkakweretse nkuko nkagira uko wori umufundi umenye uti hajya arafase hajya arekuye ndabikweretse ntavyo kubuza indimi. Bivuze ko nkubo umuvuze ko amashuri 9 naca ntangura kwibaza ati eske bari ko bavuga igifaransa we igifaransa wanacumva neza? Igifaransa si cyane kabisa nta gifaransa numva ariko nk'abafundi mwatiza gutahurana. Ati nk'abafundi mwatiza gutahurana. Nk'abafundi zo kwatahuranira ko kwari gukora experience kwari gukoresha icyo cyuma cyose gituma igifundi bigenda neza. Okay, watweretse rero aho wagiye urarahura amazi kugira tuze gushika ku kuntu wari inzu yo guha umuyaga nkuba imiryango donc hano mu kibane wanyu. Mugabo aya mazi kugira wiyumvire kuyakoresha gutya ntibigeze wimva ati none nzokuraho ibikoresho nkuko twabonye amatiyo isima ugiye urubaka twabonye akantu kameze nk'imashini k'akamoteri hamwe n'izi nsinga rero zizogushikanira umuyaga nkuba yushikana. Ivyo vyose none wiyumvira ko ubwa mbere uzobikurahe hama wahavuye bikurahe? Jewe rero maze kuba mfise ico ciyumviro cyo gukora umuyaga nkuba nararondeye abono gitura basobora kukimfasha
cyane cyane mu miryango abantu tuba dutuye hamwe babona cyane cyane akamaro k'umuyagankuba. Yego. Maze kuba rero ndaberetse icyo cyiyumviro cyanze nabo tuzadusanga ni kibazo bari bamaranye imyaka kuva batanguye kubaho batari bwabone. Bati hamwe ivyo vyokunda. Ntibibazo kuntu bazoronke ufite inyishu. Hamwe ivyo vyokunda. Yo bibaye inyisu hano mu karere, yo bibaye inyisu ku mutumba, yo bubaye n'inyisu mu ntara ya Rumonge. Okay. Musanzwe muzi ko dusanzwe dukoresha umuyagankuba wakozwe n'abanyamahanga. Umuyagankuba wa residence. Nanze rero byabaye ibintu niyumviye mbega uyu muyagankuba wavuye. Sandaronka message ko yavuye mu mazi. Jewe haguze ubu tuvugana. Wumva ngo amabarazi ya uzanyemanga zaheze ntaho nzi. Sinda yo nta munsi n'umurigero ubona baraje. Nta munsi n'umwe abantu ntaho nzi. None wowe cyumenye gute ko yubakwa gutyo? Imbere rero kugenda byasohoye kugenda. Jewe sanzwe n'umufundi. Rero maze gukokera kwiro kizorezo sosio. Nkandika icarico icibyo nipfuza. Nabonye kimwe mu byo nsaka. Maze kuba ndabibonye sinaronse ibyo uburyo noshobora guca nkoresha ibyo nabonye. Niyumviye nanze ukungene no koresha ibyo mfise kugira ngo nanze ndonke umusaruro ntakoreshe zimwe byabariye. Naciye rero niga ukuntu nosobora kuba no koresha ubwenge sanzwe mfise n'ubumenyi sanzwe mfise kugira ngo ndonke uwo musaruro. Okay. Cyambere nakwirikiranye umwuga wo gusudira kugira ngo nine naza mu iyo domaine yo gukora ivyo bize binyorohera bugingo ataburyo nari mfize bwo kugura turbine yuzuye. Naciye niga gusudira ku nguvu kandi Imana iramfasha ndabimenya. Kigira kabiri maze kuba nize ibyo bintu byo gukora umuyagankuba nkabona yuko iyo domaine nine mara kuyizamwo bisobora kuzana intambamyi. Cyane gukungene noza kuzinga ama transformateur nk'evapora umuriro cyane nkawugabanya. Mu byo nakweretse transformateur irimwo isanzwe yakira umuriro usohowe na cacuma nagura ordinateur gisanzwe gisohora uwo muyagankuba nayo niyo itsi transforma ikawugwiza gusumba uvuye muri ya ordinateur ikatsi gusohora ikawugwiza. Rero maze kubona niyo ntamba misobora kuba cyane nitaho cyane n'ibintu bizanye no kubyestara. Sambona yuko nkwiye kuba umufundi koko mu bintu bizanye no gukoresha bya mekanike. Ibintu byo gutekinika mekanikema byo gukoresha dufate nk'aho urabona ndakoresha amapariye ndakoresha amaburo burodarakoro ndakoresha n'ibindi cyane banda nisunga ibyo. Niho rero nasosika no kwintambwe yo kwibukunge nosobora kwestara umuyagankuba atakosa ribayemo. Nkamenya ukungene nosobora gukinga impanuka ivuye kwihindagurika ry'ibihe cyari inkuba canke ibindi bintu. Niho naciye niga n'ukungene nosobora kukwestarira mu gihe hoba habaye pane iwawe bikaza bituma iyo pane iberiyo mbere ntibice byafekta ku bandi kigakupa iyo pane ibere iwawe mbere hakaza abandi nabo bakaguma baronka umuyagankuba. Rero hamwe n'ubwo buhinga nibwo bwasoboye kunsikana kw'iki kigi gikorwa mubona. Wow. Naciye kure ndabari. Rero naciye pratika izo nyigiso nasoboye kugenda ndatoratora hirya no hino ataho ndavyize. Rero nayasikanye hano kugira ngo duhingura amazi y'imicafu abaze. Amazi asobora kuza arimwo ibisanga arimwo ibintu bitameze neza. Rero atsasikira hano. Okay. Akamanuka hasi urabona kitiyo imanura amazi hasi. Ego. Sinzi kwibona. Ndayibona. Kandi urabona kabazana n'inguvu nyinshi. Arimo pressure. Rero ivyo bisanga canke ivyo bindi bintu zananye bisabimata ino hasi. Amazi rero atagenda amazi aca mu kayungiro arenga hirya akatsasikira rero mu reservoir nayo ikora pression. Okay. Iyi nayo aya mazi bitumwe nuko yama yuzuye haca haboneka inguvu zazindi ziza kumanuka hariye po kuri tribune. Tribune rero nayo tribune nukuvuga iki nkajewe kudatahura iby'imiyagankuba. Tribune ni kuvuga ni moteur. Okay. Ni moteur isobora kuba icuruza umuyagankuba. Okay. Muga nibigitsitwa moteur kuko moteur isaba
isaba ibitoro n'ibindi iyi nayo baca bayita tribune kuko ni igikoresho kinwa amazi kikacongera kigahingura inguvu izo nguvu rero ni nazo zica duhinguramwo hakavamwo wa muyagankuba rero niho rero naciye nshobora kuca nkora ivyo bikorwa ndabikoresheje aya mazi mubona ya mazi atarafise akamaro turiko turabona donc aha turabona warubatse n'agatanga wubakishije isima ngira ngo n'amatafari itangi none ga Emile je ndibaza eske ku muyagankuba hari gihe usanga ushobora kuba uri mwinshi canke mukeya eske nkuriya muyagankuba tuba dukoresha wa regidezo uzwi sinzi volte yawo kwingana eske uyu wawe uri hejuru yawo uri musi yawo mbega uyu wawe ntushobora guturira nk'amatelefone cyangwa televiziyo umuntu acanye sava hamwe n'ivyo ni ikintu cyatumye niyumvira ibintu birebire ko iki kintu ninziyemwe gishobora kugirira nabi ubuzima bw'abantu yego rero naciye nigukungene nsobora kuzinga transformateur controller transformateur contrôleur ishobora gukontrola mu gihe umuriro ubaye mwinshi no mu gihe ubaye muke okay najya sinzi ko abonye nakweretse ukungene umuriro ushobora kuva muri altinateur ukiduze ukivuyemwo camanza kugwiza kugira ngo ufite ubusobozi bwo kuza gusika kwa bya birometero nipfuza rero hamwe n'ivyo shobora gusanga uwo muyagankuba ubaye mwinshi cawe ubaye mukeya rero niho naciye nkora ukungene no shobora gukinda izo mpanuka zituruka kwihindagurika y'umuyagankuba kugira ngo umuntu yama afise umuyagankuba utegekanijwe ungana n'amajana 220 wo gukoresha mu buzima bwa misi yose rero umuyagankuba jewe nsanzwe fise ungana na volt amajana 202 ukaba ufise inguvu zingana na 0,005 megawatt umpaye ndavuga ibyo uca wumva ko nimwacagiye bakubwira ati Rumonge biri kwirakoresha megawatt zingana 200 akarureba megawatt 200 na 0,005 megawatt iyo hantu kugira ndahasikire ndi kure cyane icyo kintu baba bavusase kuvuga ugiye mu megawatt kilowatt watt ubasaka kuvuga ubusumbasumbane we warize ingero yo y'uburemere ndavyumvika ndavyumva uravyumva rero ugiye mwizo ngero zijya ngero ziratwereka neza ukungene hari habaho ubusumbasumbane hariho toni urumva ko toni ari kintu kiri hejuru cyane hariho hectograma hakabaho kilograma hakabaho na grama rero ibyo bintu ku bintu bisumbasumbanye niko n'umuyagankuba ugenda usumbasumbana rero cyo umuyagankuba basanzwe afise ni mukeyi cyane kuwo mwumva mugabo kuba ari muke n'ubusobozi bwo gukora ibintu by'inguvu usanzwe ufise inguvu nkeyi nisunze aho waziyuva nisunze ibikoresho nakoresheje kuko ubundi bwo kujya woza kurondera ikintu cy'inguvu nyinshi niko nawe ubufise uburyo busoboka niko ubufise umugezi amazi menshi yo kubikoramwe okay Nagamiri biravuye hajya wavuze ngo bamwe muri famiye barakumvise baragutahura barabona ko ari impano yiwawe kandi byo babera inyishu baragufasha umuyagankuba urashika muri jya mu miryango umaze guha imiryango ingana gute jewe ubu tuvugana ndamaze guhereza ingo 15 ingo 15 ingo 15 abo bose baratsa umuyagankuba nikoreye naho nyene abantu babanze bavyumve neza twabivuze turi ku birometero 10 uvuye ku ikaburimbo je naravye aho twaje turaca nantu agoye cyane ku buryo umuyagankuba kumure wozoshika nko mu myaka iri imbere itari mike uyu munsi munamufise n'imihana iri ahantu mu bigazi n'ibitoki bike bike uyu munsi haratswa amatara kubera Emile kugira uhe imiryango myinshi ishoboka yindi ko nibaza ko atari bose bafise kuri umutumba uziki canke yakenewe iki sava kugira ngo sobore kuronka umuyagankuba wisumbuye iyo hantu nari nkava niburi buri nkaduga nkaza muri makilowate nk'atanu kuba mfise kilowate 5 bafise umuyagankuba kweri no sobora guhereza
uyu mutumba wose rero mu byo nipfuza ndipfuza yuko nuwo worenga mbere nkaza no mu ma megawati rero nkikiri hamwe n'ibyo turakena ibikoresho ndakena ibikoresho kugira ngo nsobore gutunganya uwo muyagankuba hari inzuzi nyinshi zisanzwe uruzi duhana rubibi hano runago rusanzwe kano kagezi gasanzwe gasesamwe amazi hari ahantu heza no sobora gutunganiriza umuyagankuba nkasobora kwakiriza n'ikomine yose mu muyagankuba nikoreye ivyo ndabikora nisunga gato natangutse mu ntumbero rero yanze mfise nipfuza yuko mwaka gatoyi ko mwomfasha kagatera imbere gusumba nkabona guhereza abandi bantu basanzwe bawukene n'ubu baguma banyandikira turonse umuyagankuba turonse mugabo nsanzwe mfise umusaruro mukeyi ntosobora guhereza uyu mutumba wose umuriro mfise ni mukeyi kuko amazi murabona amazi nkoresha n'amazi makeyi nawe ni makeyi n'amazi adasobora sinosobora kugaburira aba bantu bose okay Emile hari ahantu namwe womaze kuyitura none kugira ngo ufatwe mu kino cyumviro cawe gifatwe gihabwa inguvu nta na hamwe kiretse ko uno munsi waramutse wumvise inkuru ziwanze byabaye ngombwa ko no guhamagara nkwereke igikorwa aho natanguriye naho ngejeje kugira ngo nawe irizwi urinsirire wa wundi muntu yipfuza kumfasha okay kuba ariko baradukurikira mbasabe icambere murabizi byoba vyiza twese dutereye imbere rimwe iyo iwanyu hateye imbere uko biri kose nimba na mugenza bateye imbere uko biri kose ntiburi umunsi numwe nawe bizokugerako canke akamaro k'iryo terambere kazogushikira sanga izino video abantu benshi uzi bashoboka ishike no kuri babanda ariko ariyumvira hama mugabo je nashaka mvugishe kumure umukuru w'umutumba nawe twumve uko abibona avize umujene umuduwe nka wewe zo kwizira ryanje nitwa Ndashimiye Ronald mvuka mu gatsimbiri kankambasi mutumba ni musozi tuba murenge yego komine yacu ya Burambi ntanze ya Rumonge yego rero twagomba rutango dusimwe mwebwe mwateye ibiteka umusozi wacu mukawugendera mukiyumvira ingene mwosika kwa irakoze Emile uyu Emile rero mu majambo make ibyo nosigura yego twagomba tumukengurukire ingene yiyumviriye mu bwenge bwiwe mu byumviro byiwe ukungene yosikana amatara muri bene gihugu mu muryango rero irakoze Emile twamaranye tumukengurukire nukuri yasabye avuga ati mumufate mu mugongo bisobaze no kuri none ugisigikira ntari impovyi ugisigikira nk'umurongo mutumba wa murenge ko turavye ibikoresho akoresha tukaza turaba n'ibirometero awukura mu n'ijya usikanako ibirometero birebire turavye kuva kumuhana iwe mu bavyeyi aho no kusika kuri source ikilometero hafi n'inusu none rero banyakubahwa twagoma irizwi giwe muri sikane imbere nyakubahwa atuzezwa turongoye umukuru w'igihugu cyacu General Major Evariste Ndayishimiye ndazi ko akunda urwaruka ko n'abanyatazo buritsa dusikanira kuko n'umuvyeyi hanyuma rero insinga n'ibindi bikoresho ndetse byotuma umutumba wacu uronka umuriro mwinshi nazo ndetse kuva kwa Emile gusiki wanze nk'imimetero nka bitandatu cyangwa bitanu dufate kilometero nka hagati ya muri bitandatu mufite umutumba munini mutama umutumba uriko abantu ingo ibihumbi bitatu n'amazatenda okay abantu nabasaba kuba abantu hamwe gusika umunsi abantu basaba ku 800 yego abantu ibihumbi 8 akaba amaze guha no kuvuga ingo ibihumbi bitatu akaba amaze guha ingo wavye Emile ingo 15 urumva impingira cyari ndende ariko cyari ndende rero nato ingo ibihumbi bitatu yopfuma hana gatsimbiri kose karimwo ingo ijana 96 iyo tunezereza nkimbuka mutumba yego okay muta
nagira ndabashimire kandi nabwire nanje nkeze cyane uyu musore Emile twe twirwa turazunguruka igihugu cyose twerekana ama innovation ibintu bishasha vyakozwe uyu munsi ndabona ugaruka gwaravuye hasi none twagomba twakengurukire urugendo mwaze muvako mugenda amahoro y'Imana kumburizwi twibaza ko kure gusumbya Adronis ofisi izina ry'igisirimu kandi mbona kuzemuta ego Adronis wewe ngo uri mu bantu bafashije Emile kugira ngo ibi abigereko ko je nkazensanzwe n'umuntu mfise ibintu mwashiye hanige kwirigara mwabonye ahantu ndoreze ibintu by'imipira cyane muri kuko by'amabati mabana ibintu bitaramba byo kugura igitone gitoko ari ngorane yaramfasa rero ndavuga nti je ndakeneye umuriro ahubwo mu wari wawukeneye we wari kwizonga nugusinga bo nani nsanga ugomba kubyaza umusaruro yego rero mu by'ukuri twigwazi tuza hamwe rero turegeranya uburyo bw'amafaranga yo kugura amasimura n'isima rihazimbye amafera bituma abonye hajya ko harimo n'amafera bitongaho twagura izo nsinga rwani nsinga zo kuva ngaho gusika hariya zarwaye uburyo burebure ni ibintu byarwaye amahera mesa hafi nk'imiliyoni hafi isika nk'imuri 6 yego nega mutama Adronis uyu Mujeune yakoze mubona murazi ko atamanga yagiyemo murazi ko atabisagara yagiyemo n'amashuri numvise avuga ko nafise makeya habazana ico cipfuzo ciwe ko ntimwiyumvire ati none burya amafaranga twashiramo kweri nta makinga mwagize kwivyo atazobishobora ahubwo nta makinga maremare twagize kuko twadusanzwe tuza ari umuntu asangwa amenye ibintu by'ivyuma asangwa ari umufundi gusa ubona uri kwategura umugambi waswa gukunda cyangwa ukanka mugabo ni nko waswa kuyigura wisigaye muri gapfa okay rero uri kwategura umugambi igikuru sirimana imbere okay rero mu by'ukuri twe twarakoze imana iratuza imbere tubafatira mu mugongo vrema abantu batatu abanyagihugu bamwe bagiye adufasa bukebuke nyine ko basohoye mugabo hani hani inguvu yari twebwe abantu batatu we tufateye nufata ko ari nk'umuenjeniyeri kuko niwe yavuga ati baga dukora uku kwasanzwe ari umufundi ariko tukabandanya kubirane kurondera uburyo akagatiyo kagasima bwa kaboneke kugira ngo turonke kakagarabiye tukazane tukema tugasama inguvu gusa rero Imana yadufase vrema ibi bintu ubu biraka nta kibazo mugabo twasaba iki mu by'ukuri nk'abatwumva yego bana twe twakoze ingufu iwacu aho zigera abantu bato nyene turibaza yuko hamwe tuonse nk'ubufasa nk'amatiyo twosha gukoresha nk'ama yoba yisumbuye gusumbyaho n'izi nsinga tukaronka nk'izosumbizo kuko abona nuvane urutsinga rungana nk'uko nta nguvu ofete zizifise umva rufise twara umuriro bivanye n'izo nguvu n'ubungene rungana umva ari nk'insinga zibona nk'izo ni zine yasaba ko zoba nk'insinga zibiri mugabo nini zoba umuriro ringaho ziutwara ko umuriro aho ni mwisi kuva ngaho ubasha gusikara ruguru hariya kwa bya birometero ari byinshi naye amafunda ya zansinga zagena zirabo ugasanga umuriro genda uragirane nukuvuga ngo ngaho umuriro aho nikiyo worosirako nawe zoba kijya kinini yiya mugabo sikaruguru umuriro akaneza mugabo nkikiyo kiraka zakigirane zakizima umva nanze nkaba musaruro umva nakenera ubupfuye sasa kugwa shagi yantuze koda yabate rero turifuza yuko turonza abantu badufata mu mugongo mu by'ukuri turibaza yuko ibintu byo neza n'abantu gatabaronka umuriro benshi nkuko wipfuza umuriro vrema uriyo mugabo dukenera inguvu kongereza amatiyo duhindure haboneka manini manini kuyiwazana amazi menshi bikagena neza ibintu hariho mutama abantu iyo bakoze ikintu bakabonekira cimu nabukebuke ahaguru nyine ukabona yigira wow mwebwe rero ibi bitumwa arabigezeko mwiyumva gute twebwe by'abaturi tabyishimiye cyane kabinetire kuko nk'ubu nta kibazo bagunza kugura bateri kikiri mu mutwe yego kuko bateri uzurana n'ivya fake uyimanye amezi abiri iba yapfuye basutuza kugura yindi usaka kumunza ari bagasaguha ikiro igihumbi wayiguze nk'ibihumbi dufate nk'ibihumbi 180 canke irake zitatu ugasanga ujana nk'ibihumbi 200 ku munza ari bagasaje bora mu rumonge usungaza kubira umva nkaho twebine iyo ngwa nta tugifite okay nukuri ndabashimiye cyane murakoze
kubereko radukurikira kuri Agaciro Media nanje mbashimire cyane ukuntu mudahengeshanya gukurikira bino biganiro byacu kubisagiza inshuti n'abagenzi no kwiga kwiyubaka biciye kuri ibinyene navyo birashoboka cyane murakoze mwari kumwe na wa musore wanyu Omdi Shanjuma bye bye